ukarongora jeca niyahura. Urarongora nturongora. Mutamvuze nti sindongora. Uramaze kumbonera n'umunsi n'umwe bahagararanye n'umukobwa. Urarongora cyangwa nturongora? Rero mwana wanje urabona ko garafrere wanje yakunsigiye kandi akunsigira ukiri muto. Nagusomesheje amashure ubu narasenze Imana ndaca kwiti no kumabuye. Imana iramfasha ubu amashure wayamaze. None ikintu jewe nkeneye kuvyukuri Imana yamaze kuguhezagira wahejeje amashure warosa akazi ubu uriko urakora ndabona agafaranga kariko karabonekana kandi ndabona n'ingene usigaye usa ntusigaye usa nk'ubwa mbere. None ubu rero ikintu jewe nipfuza ushaka kurongora. Hanyuma papa ndabashimira cyane ingene mwanyitayeho kuva nkibura abavyeyi gushika munjane kw'ishure nige hanyuma mpeze amashuri. Nivyo gushima cyane. Narahangayitse bose. Haba naho kuvuga yuko noca mfata ingingo yo kurongora ubu nyene. Nibaza yuko hataragera mugabo shaka mu mwanya niyumviye kugira ngo ndabe yuko noronka n'umukobwa ashobora kuresha basi ngo umutima wanje wiyumvamo. Nivyo numva vyoba vyiza gusuma. Ntuba wumva nyene kari idwere nanje mba nkeneye. Nari keneye ico nyene. Seri kari budufungura. Vyatunganye. Hanyuma sheri wanje nako ndahanura w'abantu bacu barera. Nako ndamuhanura kugira ngo arongore. Byukuri nyene ubwira urongora biga numvise nivyo cane mu majambo make urumva ko ushatse kumenya. Umvise ndakubwiye ujya bivuze n'umugabo wawe sivyo nanje ni papa wanje mutoyi kandi wumvise inyishu namuhaye ko namubwiye ko ngiye kuvyiyumvira bisigure ko ngiye kwiyumvira hama ndabikibereye kuko ndazi yuko muri ibyanzu bijya bintu dukora n'ubusuma ntabwo vyemewe. Reka rero kugira ngo ndongore hama tunyegeze ibintu bimwe bimwe bira muri ibyanzu. Urongora? Umviriza ukarongora jeca niyahura. Umvise nakubwiye mu bisanzwe urazi jewe vraiment uri kuraraba ndagukunda sivyo vyumvikane kurinze wiyahura wumva no shansigara nande ko ari we muntu wa mbere narinzi yuko mfise mu buzima iyi fo uca wiyahura kubera ico wumva no shansigara nande ahubwo wari ukwiye kwemera tukaje inama n'ingingo kugira ngo turabe ko twonyegeze ukuri kumwe kunyajya kuko tutabigize ubu ibanga ryasambuka. Icatumye ndaguhitana nashaka undonderere umukobwa wa muhungu aba iwanje wa muhungu wanje ya muhungu wanje ubona hasigaye akuze kandi amasore yamaze kandi yashaje ari ikibintu. Ndabira rero undonde umfashe urabona aka karere ko ngaha kose niwe ukazi. Urumva nzi ahantu hari abakobwa bane gusa hariya hepfo turuja kuri uriya monga hariya hariho urugo bazi hari uwo mukobwa Shaura bamureresheje indero ndundi kabisa. Je ndabye kungene imico yiwe kungene abayeho emwe nukuri n'umukobwa wa karorero. Ndakubwiye yo ndawukunda kandi cyane. Urumva nyene ucubwa mugiye kurongora umva nanje kandi ndawukunda umva nanje ko bunaya muri ere
kandi je nahajya ajya mugabo wanje tubanye kubera wawe je nkako ndamukunda nkunda wowe umva nawe uciye urongora sinzi je gusa ukazorongora duca mpitamo kwiyahura kandi maze kwiyahura nzoca sika nanditse urwandiko kandi wowe byose wabitumye jewe kumuvuga iryo jambo zishobora gushikirana ico nzi ico nuko ndagukunda kandi cyane kandi ujya nawe ni umugabo wawe kiretse ko ari umugabo wawe ni papa wanje reka ntitwakora ikintu cyo kumubabaza bigeze hiyo hose ariko turabe ko twomworohereza turabe basi tube tumukuvure ukuntu umuntu arimwemereye umugabo azotege kubishira mu mubiri sivyo no uyu rero nkeneye mbega iwabo ubona baba bameze gute singomba babakobwa iwabo bamwe atakintu bimariye n'isahani bazogaruka muhiri wanje kuza kuyinsaba Urati iwabo winjira wibona aho uri mukuri dadiri yuzojigayo igirado cyo baza gusiga muri za oh yasha uko rero ngo nkeneye koko se sewe ari hanze uko naje urabona yuko muhira ndifashe urana ntaco nkenye nanje sishaka yuko umwana wanje azoca kurongora ahantu atakintu bibafise reka rero tugende gahoro gahoro turabiyo bizotahira sivyo none kugira ngo sindamushavuze umviriza jenge asubiyemo kubaza iryanyuma urarongora canke nurongora